Flash TV, we shine to progress. Gute murameze neza murakomeye nibaze ko mumeze neza je ndameze neza ndashima Imana nkuko mubona niri kayishima on mic ndagarutse kandi ndibaza yuko muriko muramenyera mena c'est bon voilà ni Flash TV 257 ndagutumira ugire subscribe kugira ngo ushobore kwinjira mu umuryango wacu bayitwa Flash TV kugira ubuye uri mu muryango wese ko yuko abone waragize kuri abone cyangwa subscribe utarabigira ivyo ntuburi baje mu muryango so ndagutumira rero kugira ngo ushobore kuja mu muryango ibintu bishobora kugenda fresh ko turi muri Flash TV c'est mon avis. Comme d'habitude je suis avec mon invité d'honneur ni Mabuja muzi pour le moment ariko tukuma tumenye agoma tuyagisha agoma duhe show nta muzi ariko muraza kumenya yitwa reka ndamuvugire kuba yuko mbaye ndamuvugire gatoya yitwa Alice Kwizera nibaza hari nk'ababa bakurikirana ama TV amwamwe barashobora kuba bamaze kumona mu emission atandukanye nka muri za TV abumviza ama radio donc so umuntu mushasha cyane gose ariko turaza kumenya byinshi kuri we ikaze atiyagishe imbere kutuyagisha banza kutubwira uwo ari we kwanza kugira ngo dushobore kuyaga n'uwo tuzi ndaguha ikaze. Yego murakoze. Kazina nitwa Kwizera Alice ngo abivuze. Ariko kubera tugenda duhindura amatitre benshi bazi Mama J. Voilà, yitwa Mama J, yafise umusore yitwa J. Voilà. Mama J Kwizera bivanye nuko umwe wese ashobora kuvyumva. Twagutumenga kuri Flash TV kugira ngo tuyagishe ibintu byinshi bitandukanye. Turi muri systeme yo gufasha ugwaruka ndetse canke abigeme canke bapfasoni tujya duhura n'ibibazo bitandukanye cyane gose nibaza yuko nk'umuntu akurikirana ahisigeze arabona abigeme canke bapfasoni ibibazo tukenda guhura navyo niyo systeme nashatse kuzanda hamagarira abapfasoni canke abigeme baba bitukundiye kugira ngo dushobore kuyaga comme ça turashaka guhindura bimwe mu byo tuba dushoboye ugasanga ibintu biriko biragenda neza par rapport yuko biba bimeze ariko urazi yuko turi muri ya systeme ngo turi hamwe twese birashoboka no kuvuga wowe ushaka guhindura ubuzima bwawe cyangwa ushaka guhindura ikintu cyose gitandukanye uja hamwe n'abandi comme ça ugashobora kubona impinduka canke ku bandi babayeho cyangwa ku bandi babigenza kugira babaho neza nivyo rero niko rero nashaka kugira ngo turafashanya kubera ko uba ari kuri etage ya kabiri antuka wowe uri ku etage ya mbere arashobora kubwira komo ushobora gushika kuri etage ya kabiri voilà nagutumye Mama J kugira ngo tushe kuyaga kubigeme biki gihe kubapfasoni kubigeme nibaze yuko nka wewe nk'umuvyeyi kwa yuko mwumvise n'umuvyeyi ntagara umukobwa n'umuvyeyi arashobora kutuyagira kuri bimwe nka twebwe ugwaruka rw'iki gihe kundusha kwitwara cyaho kuntu dushobora guhagarika aho amakosa bageze nk'umuntu abamaze kuyibona nk'umuntu afise nk'intahe yo dushingira Mama J yishaho kubaza ikibazo cya mbere kigira ngo ugaruka gw'iki gihe turi mu bihe navuga yuko bigoye cyane benshi baravuga ati ugaruka gw'iki gihe basigaye bafise ingeso zibi barafata ingingo bataba banje kubaza barafata ingingo bataba bazi iyo zizobashikana kubera ko benshi barabigira ko kutamenya abandi bakabigira ko yuko abari ingingo bafashe bakabaza yuko abari ingingo nziza ugasanga bafashe ingingo mbi ishobora kubashikana mu kinogo batazi imbere yabo no kuvuga tugiye turabwirana tugurukiranira nibaze yuko hashobora guhinduka ikintu kanaka nka Mama J arashobora kutubwira nka wewe ugerageje kuraba ugwaruka rw'iki gihe aho tugeze aho rugeze ndetse benshi baba bafise iciyumviro yuko canke ukwifuza ko imbere hari heza nkuko twese tukunda kuvuga ati imbere ni heza mugabo aho imbere mu kuvuga ni heza ntitugira twiyumvira koma toshaka kubigenza kugira ngo habe heza tuba tubona umengo ni miracle izoba imbere kazoba heza shaka kunda kubaze uwo ubona ugwaruka kw'iki gihe ubonya iyo uriko ruraje ubona ari nkiye kintu wotubwira nka wowe umuvyeyi nk'intahe wodushingira ndetse nkuko wowe bwa mbere vyaheze ko warumeze naho ubu ubona ari nkaho dushingira cyangwa kadukebura kugira ngo imbere hacu hazobeheza nko tuvyifuza cyangwa nko tubivuga. Yego murakoze cyane nko mwabivuze ndumuvyeyi kandi atari umwana umwe w'abana babiri umuhungu n'umukobwa
hanyuma nkaba ndi umwe mu bamama navuga ko uno munsi ndi umumama kubera bivanye n'imyaka ngezeko bivanye n'abo bantu numva afise ariko nanjye nageze kuba umukobwa nageze kuba umwana ava nakuriye mu gisagara hanyuma mbaza imyaka myinshi yose fise niyo nga mu gisagara hanyuma nsubiye inyuma kuri ico kibazo warubajije ati abana bubu hari ahantu uvuze neza nubwo atari washimangiye cyane ati abana bubu abakobwa bubu barakunda kuvuga ngo bitwara nabi hari ijambo bakunda gukoresha ngo abana bubu nta ndero bafise abana bubu ntibumva urumva ivyo rero biva je nabonye kenshi ngerageje kwanariza nkaraba ingene abana bo mu myaka yahera mu gihe cacu bakuze barezwe nabubu mbona hariyo difference iri nini ya cyane donc ari tandukanirizo rinini ya cyane abana bo mu myaka yaheze abana baragira barabura abavyeyi bakaba imfuvyi bakaregwa n'imiryango ugaca usanga hariho nk'umutante nyokwanyu canke nyogosenge bagutoye bakumvikana mu muryango bati umwana tuzomurera gutya nabe kwanaka haraho vyakunda bakagufasha haraho bitakunda ugasanga umwana aruhiye kuca mu ngorane ariko abana bakera ingorane bagira bari bazi ubwenge wasanga umwana azi kurondera ubuzima akamenya ingene agwana n'ibibazo afise atarinze kuja mu gesombi cyane ntivyibonekeza cyane ariko abana bubu itandukanizo rihari barirera donc abana bubu benshi ni bake baregwa n'abavyeyi ni bake baregwa haraje ikintu menga harimwo liberté nini ya cyane mu bana bubu usanga n'abavyeyi kenshi bataba hafi cyane y'abana batabakurikirana batamarana nabo umwanya munini batabahanura umwana wubura muhanura agaca kwishura amajambo nkaho umenga murangana bisaba rero ko bamizwa hafi wamiza kwijisho ariko ahanini ikibitera gituma abana bubu bavuga ko atandero bafise nuko benshi bataronka babarera 70% ntibaronka babarera benshi baraja turatubona murambona abana b'abakobwa canke abahungu baraja kwipangira hakiri kare kera nta mwana yaja kwipangira ari mwedo 30 no kuvuga ko yaja kwipangira kwije nko muri universite canke muri universite akayiga ataha muhira urumva vyari bitandukanye ariko abana bubu umwana wa imyaka 15 n'umunani 20 hoho ngira ngo muri iki gihe tugezemo abona ko menga yarengeranye yaratevye baja kwipangira abavyeyi bitewe n'ubukene bwateye n'amazu bagenda babamo mato uco usanga afashe nk'abana b'abahungu agatangura kubapangira hakiri kare ukabona umenga nawe uri kuri abana n'umwana akuza amaze gukura umenga birijena mugabo siko vyategerezwa kumera je nabona ko abana bategerezwa kuregwa novuga ko ahanini vyatewe n'imiryango y'ubu itiyegereza cyane abana usanga bariko bariruka nta ba oncle bakuba hafi nta batante bakuba hafi ugasanga umwana ariko arirukanka n'ubuzima bwiwe n'abavyeyi baritegezwa kumurera afise abavyeyi atabafise abategezwa kumurera bose bariko barirukanka n'ubuzima donc cakiyago yandero yo kukebura ati caha giruku suku bitegerezwa kumera yaratakaye ubu tugerageje kuraba muri generation y'iki gihe navuga ugaruka giki gihe sovuga n'abakobwa gusa ahubwo n'abahungu nabo nyene niko bameze kuko gerageje kuraba dufatiye nko ku rugero rw'abana usanga abigeme batwarinda zitifujwe usanga bazitewe nabo abahungu bakiri bato tuvuge ngo nabo bahungu nabo nyene bari muri gwagaruka utagira indero kuko ubwa mbere bo bavuga atabigeme b'iki gihe nta ndero bafise ariko urumva n'abahungu nabo nyene nta ndero bafise mbega bibaza ko byo biva kuki uretse ko abavyeyi abari uburyo buke kuko n'ubundi wavuze ngo kera antuka ntihaba hariho uburyo bwinshi kugira ngo umwana ashobore kugira indero kubera yuko ngo iwabo atacabuze ahubwo kera nta n'uburyo bwari buhari ariko wasanga bafise indero bagakura n'indero ubu naho biterwa n'ubukene wowe nkari so baza ko indero nke ziterwa n'ubukene bw'abavyeyi canke ubukene mu miryango
canke nuko bavuga nyene ngo nibigezweho ni new generation je uko mbona harabayemwo ndumva technology new technology urumva donc new generation iri kwirononekara kubera ibintu byinshi byagiye bibaho kera bitari biriho urabona ubu hari amatelefone kera nta telefone zari zihari umwana yigiye muri telefone abona ibintu byose yoba yifuza kubona nivyo atabonye nivyo wadasha ataronde atagize recherche ntiyanditse urumva ngo avuga ati je nkeneye kubona prono cyangwa nkeneye kubona filime y'ibiterasone runaka birizana mu mapublicité baba babishizemo ikindi ahantu abana baba entourage urasanga abana banaka abana barabaye benshi kera wasanga hari imikino isamaza abana hari ibintu bita komborera hari ibintu bita kange hari ibintu bita imipira hari ibintu bita bibariko amabuye abana b'abakobwa bakicara se bagakina amabuye bagakina ibitepe bagakina amashanje guteka nico ituma bamenya guteka kare ariko ubu je suis sûr et certain ko nawe utazi guteka byose je ndabizi guteka hanyuma ntuzi guteka ibiharage n'amateke bivanze uzi guteka ifiriti hanyuma urumva iterambere byarazanye ihinduka ariko iryo hinduka ricariza mu bana badateguwe donc ntibategurwa babereke bati gisamaza niki ikigushira mu nzira nziza niki wano ubu ari amakuru diswara umwana aragenda mu gitondo ngo agiye gukora kuri diswara wari wese ayo bumungu ayo umukobwa ahaza gukatira udakurikiranye ngo umenye ko iyo kuri diswara yayejeje ahaza gukatira ntuza kuhamenya ubu arashaka kukubwira ati je ngiye muri club ahaza gukatira ntuza kuhamenya ariko kera nta mwana yari afise uburenganzira atarakwiza imyaka y'ubukure 18-20 nta mwana yafise uburenganzira bwo kwijana ahantu hano ubu hari ama déplacement hariyo bisi kera nta mabisi yari ahari mu myaka yahera avant 93 nta mabisi yari ahari uvuga ngo je ndafata bisi yangagara ubu mwana ashaka kubwira ati je ngiye mama ngiye muri ville kwa tantine canke dufate mu Kamenge agaca kati inzira yo kuja mu Kanyosha urumva ntuza kubimenya uza kubimenya umwana wubu umenya indero yiwe kubera umukurikiranye aho bipfira kugira umugorore nukuba wafashe umwanya wo kumukurikirana rero kuri ivyo vyerekeye gutera inda abana bubu bavyara ku bwinshi mu gihe cacu waratwarinda n'ababanyi bose bagakanura amaso n'umuntu wese kabaza ni yande vyagenze gute ujye mwana ko yitonda ibiki donc ugasanga ni kintu kigoye gutahura ko umwana w'umukobwa yatwaye inda kandi rero je gihora kimbabaza nuko keshinda zitera isoni zigatukwa abakobwa gusa ntizitukwe canke ntizitewe isoni abazi bateye urumva dufate umuhungu wa kera abahungu ba kera batera inda kenshi majorité bari abantu b'abagabo majorité 80% bari abantu b'abagabo bazitera abakobwa abahungu imisore ntiyakunda kugira ayo magafe yo guterana inda aguteye inda umusore yaca gutwara yorganiza mariage famille gakotiza kubera iki yaba yamaze kugera mu myaka yo kubona yaba yarakuze atinya bamushwanira yibana arakora akavuga ati jewe nta ibindi bintu ngira nta birefu uyu muntu twaragendanye ndemeye ndamutwara akaca gutwara ariko abantu babagabo numva yaba ari umuntu yishakira ambiance nyene canka avuga ati jewe vyashitse nta bindi nivyo byajyare mu bihe biheze byaba mu bihe biheze donc tugereranije kuraba nubu ariko aho bitandukaniye ubu byo dora tubona amasite umwana w'umuhungu wubu akiri muto kubera ko bamupangiye inzu chambrette dufate je mama wiwe exemple ndabonye ko umwana anje kuje 18 ans tuba muri chambre na saro canke chambrette nkaca mbona ni umwana yamaze kunkorana ifoko aja kuba muri rya chambrette n'abagenzi biyo cyawe wenyine ukazumva arabikubajije abana bo bafise liberté araza akakubaza akakubwira ebana mina nda kwishina rafiki yangu urumva nturi bumubuze mugeragiye kubana n'abagenzi ivyaza gukorera hari ntuza kubimenya
mu gihe asohoka giriki ivyo byose ntuza kubimenya amasaha atahira aho ni muri ya kategori yo aho ni muri kategori y'abana bubu donc abakobwa bubu n'abahungu bubu bahura umwanya munini n'ahantu henshi kubera yuko uwo mwanya bawufise donc ugo ruhusha bararufise gwaraje gutyo brusquement abavyeyi rutateguje abavyeyi umva tugerageje kuraba bivanye n'ubuzima buhari mu miryango turagiye rero umwana aratwaye inda atayifuza amashuri aranse biranse ko abandanya petete bivanye no kuri bwa buryo buke kuko antuka utwaye inda ukavyara uba utanguye ubundi buzima bushasha aratwaye inda muhira baramwirukanye petete bidakunda gushika turakunda kubibona ubuzima burahindutse umwana arabona ko atabundi buryo atari kugenda kurondera ubuzima ugasanga benshi turakunda kubibona ntashobora kugenda kudandaza petete amavoka canke irengarenga ndazi ibintu nyene bibayabaye nk'ivyo ngo bamutwenga ni hamwe uca wumva twabasanze muri Scottis mu ndaya okay muri Scottis tuzi ko twe dusangayo ababici benshi ugasanga hariyo bagiye bafashe iyo nzira itabereye wowe wibaze ko ivyo bintu babikora kubera iki actually turumve ko babikora kubera iyo ubwo buzima buki wewe bahanura iki imbere yuko nobahanura nabanza nkavuga igituma nobanza nkatanga karorero k'igituma mbona ahanini kenshi bituma donc ibi bibatera agenda bifata mu ntuze zibiri ubwa mbere fata muri iyo nzira yo kuba libre donc kutagira abakuba hafi bategerezwa kukuba hafi kutagira ahuba entourage ahuba donc muhira ugiye umaze kujya kuyipangira canke ukamara kujya kuba ku bagenzi nta kindi kintu kinini ya cyane gose uzokora atari umwanya munini wo gusamara hama ikindi kigira kabiri no gishira ikindi kigira kabiri kibatera ubwo bwenge buke bwo kuvuga ngo je natwaye indango ariko nta canke nagize ingorane zo kutagira abantunga ngiye mu ngorane mu ntuze mu ngesombi ingesombi ahanene turazizi ziri mice itatu hariyo kwiba hariyo intuze ubumaraya ku bakobwa hariyo ubumaraya hariyo no kuba ikiburandero nyene ukabikirara cyakindi kitigera gifadika kitaba hafi kitaba he urumva hama abakobwa hanini igituma baja muri izo ngeso kwera vyashitse batwaye inda bakaja muri izo ngeso mbi ugasanga uri kuri abasanga mu mandro hatabereye oriye yo kwiyumvira ico bokora kugira iyo ntuze iyo honor yabo basigume iri garde naho yo bari nkeya bagume basi bayicunze no kubera ikindi kiva mu mutima no mu mutwe donc icambere ni entourage kutagira huba naho ubarizwa ikindi no ubwenge buke buza mu mutima no mu mutwe donc mu mutima no mu mutwe haraguhanura uriyumvira uti jewe birashitse ndatwaye inda utwaye inda ikintu cambere kikubako n'ubwoba bwa kazoza bwo kwimvira nzobaho gute nzoyitunga gute uyu mwana nzomurera gute ibibazo biba byinshi kubera ko utabufise umuntu akwereka aguha espoir y'ubuzima ati tuzofashanya aho ni mu gihe urumva uwo wari guteye mudahuza canke mutariko muravyumva cyo kimwe ariko iyo muvyumva kimwe umubana nta ngorane dukunda kubona zihaba uwemeye kugufasha kurera nta ngorane dukunda kubona zihaba turiko turavuga kuri uwo mukobwa wambajije kuri uwo mukobwa yatwaye inda gacaja mu ngesombi uyo icambere n'ubwoba bw'ubuzima n'umutima n'umutwe bimuhanura nabi cyo ni cyakabiri icambere umva ni entourage haba na habaye rero benshi barakunda kubura aho baba akimenya ko afise inda bikimenyekana haba mu muryango haba mu bagenzi bose baramwinuba bakamuca urumva agiye kwa tantine acamuharurira iminsi we ntuzomara ngaho iminsi rondera huja je nuze kunera ingorane
agiye kwa tonto biba gutyo nyene umva wa muntu aho kumwiyegereza umufashe izo ngorane umwigishe ingene yozibamo canke ingene azozivamwo ntazo nabisubire ahubwo bamuha uburenganzira baramwinuba bigaca bimuha uburenganzira bwo kumenya ati okay nimba yaraye mu muferege nimba uno musi bishitse nkumva yuko ahantu nigezwa kurara ari mu muferege mu gitondo sinzokwemera kurara mu muferege ejo mu gitondo canirirwa ndaraba ndayerera vyashika ku mugoroba waronka nk'umuntu akubwira ati ba ningonga hanye tuje kurara muri Scottis canke aho nahantu twatanze akarero dukunda kubona benshi canke akakubwira ati tuje kurara mu Kinama canke mu Kamenge akujana hose uragenda uno ejo wundi azokujana uzogenda hariho n'abandi rero bemera gusufra nazo akavuga ati jewe ubu rero ubwenge burinjiye ntaciriye ubwenge ngaha nta handi nzobucira ico nokora nigiki urumva niwo tugarutse kuri wa mutima n'ubwenge bikosha umutima n'ubwenge bikoheje kuja mu ngeso mbi harabamo umutima ukubuza kakubwira ati ya ni waja muri izi ngeso zizogutera ingorane zi umwana azopfa canke nawe uzopfa bireke genda urondera ubwico ukora aho ro muri ico gihe haba hasigaye ho wifashisha Imana iyo ubonye atana kimwe gishoboka haba hasigaye wifashisha Imana ndiho Imana burya naho tudakunda kuyiha ikibanza kinini generade kuveke shikabaho ku Imana iyo ihaye ikibanza irezodra ingorane zose zikomeye abandi badashaka kubona ko zokemuka Imana washaka kuyibwira uti Imana je ndatwayinda waravyemeye uyu mwana wemeye ko aba muri jewe kubera iki utamuhaye naka dufata akarorero ukamubwira uti Imana linka rubatse kubera ko utayihaye linki yinda kubera ko utayihaye naka ukadoma ku rutoki kubera ko utayihaye naka dafise umwana nimba rero wemeye kwiba muri jewe ntabwo bankwiye kugira bukenewe muri jewe nta ruhagarara nkeneye go kuja kugora naka kuja gusaba naka wenyene imenyera inzira ukabwira Imana nkaho menga uri kuravugana nayo wenyene nyibwirira inzira nyerekera inzira kuko niwe wabishatse muri ico gihe Imana iraguha ubwenge ikagukemurira ibibazo vyawe urashobora example kuronka ingene upanga karonka amahera utaruzi ingene wari kuyaronka urashobora example kuronka umuntu agukoresha niyonda akakubwira ati zuraza ngaho unyogeza amasani canke unkorera ibi nzoguhemba uronka ivyo uronka amaranje y'umwana urashobora kuronka donc vyose bikuva mu mutima no mu mutwe iyo rero inda iguhanuye ati umutima ukaguhanura n'ubwenge ati bana nta yindi nzira ufise wende tu buiza tu mu Scottis wara genda mu Kamenge urondera ugufasha kukuziyonda biraba biba gutyo nyene donc ico twishizemo ico wishizemo ico wahaye umutima wawe n'ubwenge bwawe nico kikubako ico twatuye nico kitubako ariko ni wihanura uti jewe ntegerezwa gukora ntegerezwa kurondera naho rizobijana rizonyongerereza kugira umwana abeho uragira ama miracle urahura n'umuntu aguha ikintu tarufise urahura n'umuntu aguha indaro ukumva umuntu arakubwiye banuraza wibere ngaha basi ni wavyara uzobura rondera hoja rero nohanura abakobwa ko batari bakwiye gufata inzira mbi kubera ibibazo bibabayeko bari bakwiye kubanza kwicara hasi bakaja hano biherereye bonyene wenyene ari umwe akabwira Imana ati Imana inzira zanje zose ni uzizi ni uzibona niwe wemeye ko ibi bimbako nimba shetani waramuhaye uburenganzira bikambako bikemure ariko nivyambabaza ninaja mu ngeso mbi naka kambona nabi abantu bakantungiranira intoki abantu bakanyino bayiko ndi mu ngeso mbi nawe uzobumara amaje nivyo Antukani baza ko bavyumvise yanyishiye mu bibazo byinshi nari mfise nibaza ko yagiye avyishuramo cyane urakoze cyane kuri ibyo bibazo nibaze yuko amatemonyage dovia mu kirundi nabivuga gute intahe z'ubuzima
nivyo bibazo cyane ari mfise kuba kubigeme wiki gihe abigeme wiki gihe dufise ibibazo byinshi dufise comment dushobora kwisanzura mu gisagara hagoye bahora bakubona wisiga kamera kagufata ejo hacha kubona urusazi rukora kuduma kwera umubebe benshi birakunda gutuma baje mu bibazo byinshi yishu ibibazo byinshi nari mfise ariko turashobora kubandanya n'ibindi gusa arakoze cyane turabandanya n'ibindi rero uwo mwitwa Alice tukunda je nayigeze kumubona mu emission ariko aragira ibintu by'umuziki so murimbye kazi ariko umuntu akomeye cyane mu muziki neze kumva ndabise makuru ambwira yuko Alice n'abafize n'abaroriro bahora barantu ari proche cyane aho munyakabiga ubu n'umutoto jini ubu n'umutoto muje hajya bavuga gute umutoto town Wani toto tawari mubonuko. Ndese okuru yuko fizo mushaka kwamwe aragira muri Horasi. Ndazi. Oya sivyo. Aranyankiye. Sivyo. Shuwa. Sivyo barakube. Warwaye makuru yakube. Ndese makuru yuko nabafizo baroriro. Twarababanyi gusa, twarababanyi nabafizo, twarababanyi nabaroriro, bari abantu tubona kenshi tu. Twamana donc tuguma tubona, umubona hajya, umubona muhira je gutemberera abagenzi aba frere banyu vyagutyo mugaba. Apana crush. Arase gutwemera ko yagize crush kuri fizo. Ako fizo cyo gihe ari umusaye nta bantu nkatamugirira crush. Abana munyakabiga karumva ko bamugirira crush cyane. Kuzi yari umustar akomeye cyane. Shika n'isaha n'abantu bacamugirira crush. Ariko aritwankiye ntacu undi musi nzozana ama prove ni hazo cavyemera. Oya nokuri. Oya sivyo kandi nibaza ko nawe babwira ko atari ivyo. Sivyo gusa nibijya vya kera ubona umuntu tuka ma appreciate. Canke muhuye bite ni sawa urabona hariyo generation. Hariyo kono abana b'abakobwa bagira ikintu menga ne miroir. Donc aho uciye ukamenga uri shugwe cyangwa ikintu gikunda kuboneka cyane hajye mege menyesa gashugwe gasa neza ariyo ukuntu ushobora guca dufate nk'ahantu kwirigara imbere y'irigara urakakobwa kagatotosho kari sexy ukabona abantu barakuramukije numva aho umuntu yagwaye amakuru ko twigeze kuba kubeshe kuko jewe izo ngeso nazo ni ariko ico gihe waraka bya bite ni sawa gusa nabantu tuzi cyane bafise akamaro muri iki gihugu bagize ico bamara bakoze cyane kugira bashika aho bashitse ego nivyo abantu bicitegererezo arase gutwereka ko ofete nababahungu twavuga bihakana inda cyane bagira ubwoba bw'ubuzima hajya keshi umukobwa agoranwa ninda dushake tugasubire ko gatoya agoranwa ninda kubera uwayimuteye abanje kugira ubwoba bwo kumufasha bwo kumwegera bwo kumwemerera icyo ashoboye muri ivyo ariko bari bakwiye kurabira kuri bajya abantu bastragorinze cyane bagashikaho bashitse burya nta muntu akwiye kugira ubwoba bwiye ariko araja bajya rero ntibigeze nkafizo novuga ko no mutanga ko akarorero kuko yamye ari umuntu ari courage atigera agira ubwoba bwo gushikaho ashaka gushika donc wa muntu yamavuga ati ejo nzoba ndihe ejo nzoba nivyo je ndamuzi ko kuko twarabijamo ama ntuze ama conseil yabo yose presque menshi je nara participamo ariko ugerageje kuraba irevre y'umuntu afise aho yashitse bashaka kumugirira ko bakamugira ko example akamugira ko uje yavuye hashika muga twibuke neza ko akiri hariya atarazi ko azoshika haje rero ni yakohaje kuranye niko kwizera uko nshaka kuvuga antuko tugerageje kurana baziranotse ntiyari bazi kuno musaza afise izina risuma n'abastare n'abastare iyo vyizeye niko nico kindi nakubwiye ivyo umutima ugwanura n'ivyo ubwenge bukubwira iyo umutima uguhanuye ati uzoshika imbere bandanya tuntucika intege ugumugenda urumva naha rero ubona baba bashitse naha rero bamenya ukabamenya uti bari muri ibi kandi wowe utazi vya bindi baciyemwo kera ikindi ciza nuko kenshi amafuti yawe amakosa ucamwo ari amakosa keshi generation zicamwo entre 14 ans jusqu'à 18 ans zaye zikuye kuba vyari bikuye kuba ibintu binyegejwe ntupublie amakosa yawe menshi mu ntozenye
hejuru ntuyashire hejuru uyerekane cyane kuko muri kariyeri izoza ni waba umaze kuba umuntu ageze kure uzovugwa ko ibibi gusa bazovuga tujya naho yabaye ikiniki naho izina ryiwe rizwi cyane mugabo yakoze ibi nibi ugasanga vya bintu biko biragaruka urumva bafizo uyu mupfasoni mubona ngaha Jese makuru menshi cyane kuri yo ariko ntavyo navuga byose yari amademo ngo ari sexy ndagwaye uburenganzira ngo yari akademo kari sexy umva munyakabiga yaraza urumva atambutse ukibona bose bagati my goodness ni nayo jawe bakuru dose kandi bakuru arizeyo aho nako yarizewe cyane rero niyo mpamvu donc nayimbuye ati bafize urumva nyine kubaye ko cari gihe cabo kandi urumva bari babana ahamba ntaco twemeza neza ko atabagiye no muri honasi urumva ivyo bari ibintu bigoye cyane dushaka kwiteranye nawe nakwiye mugabo ntaco reka tuzana amaproof tuzoyazana kugira muce mubibone oya twusubiye inyuma gatoyi turi mu gwaruka kuko niyo point general dufise no munsi ugaruka gw'iki gihe je kuri je mba numva mengo no shaka nkaruhindura cyane yaba ivyo nshobora no fata nkaruhindura nkafata yo gwarura hejuru nkarabisha hasi kuko birababaje kubona turaba abazungu ngo bageze aha abazungu barikura byose bagashira hejuru alors que tradition yacu atari kimeze tradition imico ndundi sikimeze mu mico y'ikintu twakuze twumva yuko aho hambere kera ntibambara mbere nk'uko niko tuhatubona mu histoire ariko urumva yaba ari ico gihe nyene ariko impuzu zaraje nta bwenge bwari buhari bwo gukora impuzu bakora impuzu z'ibiti bagaca bambika umuhungu imbere bagafuka umukobwa amaze kugera muri 18 amaze kuzana amabere hari ibimenyetso runaka yabamaze kugira bisaba ko binyegeza uyo onye nico gituma uzobona umwana mutoya naho yambara ari tuni nta soni babiteye mugabo umwana akuze wa 15 ans ushaka kumubwira ngo ambara ubusa imbere y'abantu rero imico ya kera kijya gihe bambara ubusa nta bwenge muri cerveau bari bafise bwo gukora impuzu nta maizine yari ahari yo gukora impuzu bijya ntuzore tuvyitwaza ariko aho hazi amazine yaraduhaye shwa hari impuzu gukwiye hari impuzu itakubereye niwe rero ugira shwa ebana jewe impuzu ntegezwa kwambara igera ku mavi canke impuzu ntegezwa kwambara igera ku birenge canke impuzu ntegezwa kwambara igera ku matako yerekana vyose urumva ni wogira ihitamo muri wewe nibaza ko bavyumvise ariko twigiye gukora ubuzi bwose ufite je birambabaza ndiko ndabona umwigeme jewe sinogora iki hari umukobwa hari bisigaye bigezweho gasanga umukobwa asa neza yambaye neza kandi umukobwa mwiza afise isorora ariko azaraza amaburete mwibarabara Voilà, nivyo muri mba shaka mubwe why ujya mukobwa asa neza abishatse atobura nakazi ko muri bureau ariko yabonye yuko kudanaza amaburete kwirirwa aragenda arivyo bishobora kumuha amafaranga kandi meza kandi yisuku. Voilà, nivyo mba shaka ntitugume dutinya ubuzi nubwo petete tutwa twahuye nivyo bibazo ngo dushobore gutinya ubuzi bwose turashobora kugira ngo twiteze imbere kandi biraryoshe umwana w'umukobwa atavuga ngo sheri wanje niwazo ngura fondote atavuga sheri wanje niwazo nsukishiriza ariyo ngo sheri wanje niwazo azongurira gahobe nambara. Voilà, nivyo mba nifuza niyo mpamvu rero nahisemwo ko noza ndashaka abafasoni nk'aba beza urumva baba tushaka kwagira akarorero kubera abo ni too much. Voilà, ndagushimiye cyane na mama Jay nibaza yuko n'undi munsi andi mayide anjemu nzogutuma kudutongera twigisha kandi atwigisha ibintu byinshi uratuguruye mu mutwe sinzi nkandi bayigema ariko bazobitubwira muri commentaire. Ndakunda jewe ndaryohewe ku ndashise banzukati akakira mwe nzajima rero donc ndaryohewe cyane ku nyigisho ampaye nibaza yuko nari ndazikeneye cyane jewe ariko dusa nk'abarangiza reka ndamaze akazi ka nyuma hari nk'ivyo nayimeje kuvuga abiga menshi baragaye akazi
atabanje kugenda muri biro bavugana na boss urabizi bya boss biki gihe nitwe bivuga ko cyane ibyo tuzaga ikindi gihe kugira ngo ashobore kumuha post nziza yambare neza yisiga ka makeup akanka yuko adashobora gukora akazi gasanzwe kandi gashobora kumuha amahera atakintu cyicaye yigeza cyamo wowe bivuga ko iki nk'umuvyeyi wacu kandi nemera cyane je novuga yuko umukobwa yiyumvira gutyo abona yuko ategerezwa gukora akazi ari uko arosa akazi ko kwisiga makeup gusa uwafise ubwenge buke kuko urashobora kwisiga iyo makeup urashobora kwemera ugafata igihumbi canke ibihumbi 10 donc dufate ubu nta mutahe mutoya ugitangura akazi ntushaka gutanguza 20,000 canke 10,000 ngo uronke ikintu kizogushikana kuri ganya ya 100,000 ku munsi ubu bisaba gutangura akantu gato mugabo kaguha iyo makeup kaguha iyo nuze ugize mahigwe ukaba ufise aho ubaye biragufasha gusumba urashobora gusa neza gusumvya rero abakobwa bobo nibahaguruke bakore batagaye badasuzuguye akazi ngo gukora si ibintu umuntu atera mu wundi ni ibintu bikuzamwo tukumva jewe nokora iki kugira shika donc ofete biri mu nzira yo kwiyemera ni wumva bakubwira tujya mukobwa ari yemera uzobabaza uti yiyemera gute hariho isiguro badashaka gutanga yo kuvuga ingene wiyemera kwiyemera nuko atamuntu numwe usaba nuko atamuntu numwe mu kuronka ikintu cawe urinda kwizera gutegemea kuvuga ngo jewe ujya atakimpaye ngo ntaco ndonka rero nk'aba bakobwa bafata bagacuruza amayinite bagacuruza amaburete je ndabemera cyane bagacuruza dufata umukobwa agafata igikapu isakosha agashira ku mugongo akagenda aratembereza isabune mu mpangu z'abantu ndamwemera 100% gusumba wa wundi ahamagara icara kuri telefone akandika telefone atiguriye amamega atiguriye amayinite atiguriye agaca ahamagara sheri nkeneye 20,000 hariho nabigwaza kubera aziti ninigwaza tonto arama mahera ninigwaza tantina arama mahera ugasanga nubwo buzima abayemwo bwo kurondera ibintu bimworoheye atarinze kuruha ari kujya aje akaza niwawe akadodora ati je ndafise isabune zo kugurisha je naho noba ntafise umugambi wo kuyigura no avasanga nayiguze kugira ejo basi nzoyikoresha ariko ico gihumba genda gitahanye aronke niyo sabune canke nibindi abakobwa bakenera hari abana batoya b'abahungu ubona umwana akubwira ati jewe ndadandaza ikaranga iyindi misi ndaja kwishuri nk'uyo mwana umushore karanga za 5 ntanezerererwa yuko adandaje anezerererwa yuko nakamushoreye agiye kuronka amahera yo kugura amakari wabo canke igitunguri wabo sasa aho biza gupfira n'abantu kuri twebwe bagura kubimenyane ebaje sindi bugura iki canke gusuzugura ibidandazwa vy'umuntu ugasanga namba wowe udandaza ikaranga abanje kuraba ikintu waziteretseko abanje kuraba ahantu uri kurazitembereza abanje kuraba umuntu azifise ingenasa nivyo nabo nibaze rimwe barifata neza mesure nahaga uzobuga afise ari kabica gatabutse ukamese utembereza ibintu usa neza bigerera abana b'abakobwa gukora bige kurondera ubuzima ico ari cyo cyose ukora kitari kibi kuko uburaya nkuko wari wabivuze mu ntango uburaya buzana ingaruka mbi nyinshi ubumaraya ubu naho nabo nyene bamwe bafise rezo bakubwira amarezo bafise mugabo bahura nta rezo nimwe yari kwiye kuhaba yuko umwana w'umukobwa amera gutyo aho kugira uje mu ngeso mbi igakurondera uvuga uti basi ndihaye na pene ndagiye ahantu hari ivyatsi canke hari vyombo ndogeje amasahani baraza kumpemba nimba bataguhemba amahera baguhemba ivyo kurya utahunezerewe nimba bataguhemba nimba usaba indaro uvuga uti je naho nabogereje vyombo sifise ahantu nja kurara ndabinginze mu mpindaro ejo uzoca wogereza umubanyi hirya ejo wogereza uwundi hari abana b'abahungu nzi babayeho gutyo hari abana b'abakobwa nzi b'abagore nuko benshi baja kubikora bamaze kugira ingorane ugasanga ahetse umwana ku mugongo araje kukubwira ngo mimpuzo ndakumesere umva naho uri bumuraze kugira ruhuke ntuza kumuraza na wa mwana kumbura ububasha bwo kumufasha ari babiri ntabwo ufise ariko ndakunda umuntu
yiyumvira kuvuga ati jewe nokata niyigazon canke nokata n'amashugwe kwa naka canke noja koza amasahani canke noja kurondera ico nkora gusumvya umuntu yicara akumva ko vyose bitegerezwa kumusanga hari utari kimuga utagwaye haguruka usabe akazi ntusege saba akazi saba gataye kubashaka kukaguha nibatakaguha subira ku Mana yibwira uti Imana jewe ubuzima urabubona Imana numushobora byose n'ubundi Imana numushobora byose ariko Imana ngifasha wifashije mu gihe nawe utaburi kurifasha Imana nyene iraruha voilà urakoze cyane rero urakoze kabisa jewe numva no gushimira cyane sinumva n'ukuntu gushimira no kusabira ku Mana biguhezagire kwa yuko aduhaye inyigisho zikomeye cyane kubigeme antukara umuntu ahakonesa arashobora kubona yuko yaduhaye inyigisho kandi uzigiriye kuzikoresheje urashobora kubona impinduka mu buzima ndagushimiye cyane rero n'undi munsi nzagukenera uko ndabona nzokamanda mukenera kenshi iyi ni zero to hero tangurira kuri zeho kadushika hano kure iyi ni emission mugiye murabona cyane gose muyikunda mutazi yikunda agenda yikunda kandi ndabatumye nawe muze yikunda kubera yuko nubwo uri umusore nubwo uri umupapa uyu wabonye yuko ari inyigisho nziza urashobora kupartage abagenzi bawe urashobora kupartage abana bawe cyangwa ugapartage undi muntu ushobora ko byo ushobora kumugira ubona yuko byo ushobora kumugirira akamaro ko musa dushobora gufashanya twese kugira ngo igihugu cyacu kihinduke complètement urabona ko kirahinduka nigihindukira muri technology gusa gihinduke generation ikure ko nigo Burundi bwejo abakuzi ubu bazosaza ariko barakura nabo babe ubundi donc babe yindi generation ikura donc ari generation mbi ivyara bibi ari generation nziza ivyara vyiza comme ça igiho kaca kiba fresh twiteho kwiga twigeho ko byose ngo biva ku ishuri niko batubwira ku ishuri inyuma yo kwiga tugira ubwenge bwo mu mutwe kugira ngo dushobore kubaho neza kandi kubaho neza si miracle kubaho neza ntibiza bivuye mu ijuru kubaho neza birarondegwa urakoze cyane rero kandi Imana guhezagire nejo niyumva ndaguhamagaye uzo turiruka kabisa yego hama refresh tv 257 mugire subscribe ndakunda bavuga bagire subscribe mugume ngo byamaze kumenyerwa cyane mugabo bikeneye ko yuko bakurabe umaze kuba uri abone umaze kuba uri abone kuri chaîne ikintu cyose kiza itangura gushikaho mbere ko gishaka bandi comme ça ntibaza kurinda kuguha link uza kubona hejuru ku telefone yawe ati fresh tv indi nouvelle video yaje kugira ngo rero ntwiriguba baraguha link ubwaho kugira ngo hari ishasha byaje utangure kubibona abandi batarayibona rero so ciao bye This is Flash TV. We shine to progress.